ubu sinzi ko bigihari. Hari igihe wasanga abantu bajyamye nga muri ville yapfuye n'inzara, bakamufata bakamuvyura, bamusopa bakamusangamo amanoti menshi kubera ubugumyi bwo kudashobora gufungura akanoti afite mu mfuko ngo ariko arakabika kugeza apfa n'inzara. Boroseresa hari igihe rero umuntu adashika mu vyiwe kubera atamenye ibyo arekuriwe n'ibyo atarekuriwe. Narabahaye akarorero ko umuntu yagiye muri train, bazana indya yanga kujya kubera yibaza ngo bava murisha yandi, kumbe ntiyamenya ko muri ya train na ya mahera muri ya tike na ya mahera y'indya arimo. Bwana sifiwe sana. Rero hari ibyo dufitiye uburenganzira twebwe nk'abana b'Imana, kandi ugasanga turabibuze kubera tutamenye uko bigenda. Bwana sifiwe sana. Tumaze iminsi tuvuga ku majambo umuntu ashobora kwatura akavuga ijambo kuko tubirekure kandi tubifitiye ububasha, maze ibyo tugomba ko biba bikaba mu izina rya Yesu. Amen. Ubu muri ibyo dufitiye uburenganzira ngomba ko tuvugana ku kindi kintu kimwe. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 12 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 17. Hagira umuntu aca hadusomera badutegure mikrofone. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa mbere kugeza ku 17. Bazabwira Yesu ari muzima. Maze nko muri icyo gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo bagire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'ibitsima tambiwe. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azamushikiriza abantu Pasika ishize. Nuko Petero aririmba mu ibohero, ariko ishengero baramusengera batakambira Imana bakomeje. Ku munsi Herode gaca amubashikiriza. Muri iryo joro Petero yarashinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2. Abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati ku birenge k'umutamana wawe umurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara. Urabiyugururira ubwabwo, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca musiga hano. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode. Bo nibyo ubwoko bw'Abayuda bwari bushima. Amaze kubyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana ariko aho bari bakoraniye benshi bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo,
umukobwa w'umugurano yitwa Rode aja kumvira amenye ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, ayirukanga arinjira, ababarira yuko ahagaze ku irembo. Baramwishyura baturasara, nawe avuga ashimitse hari iby'ukuri, bati ni umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishikara gukomanga, buguriye baramubona, barumirwa, arabamama, abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero. Arababwira ati ibyo mubibarire Yakobo na bene data bandi. Arahava aja ahandi. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu arahezanye. Hari ibyo dufitiye uburenganzira. Petero yari yaboshwe, yari mu gasho, kandi muri ako gasho ntitubona neza ko yafashe umwanya munini k'umuriro wo gusenga kugira ngo ave muri ako gasho. Ariko hari ikintu cyabaye, abigishwa na bene data n'inshuti n'abagenzi baragiye ahantu kugira ngo basengera Petero. Maze bamaze gusenga ntibagira ukwizera ko amasengesho yabo yashitse. Bwana Seresani, Petero umumarayika aramubohora amukuye muri ako gasho. Hari abantu bazi ko ubusho bwose bwitwa mpimba, amukuye muri iyo mpimba. Bwana Seresani, ubundi ngo bamufunze ngo muri mpimba yo mu Rwanda. Petero bamaze kumukura, marayika amaze kumukura muri ako gasho, ibi ngene byagiye bigenda sibyo ngomba kuvuga ko cyane kuko bimwe mwabisomye mwabyumvise. Ariko amaze kugera hajya abandi bari barindiriye bariko barasenga, ngo arakomanga. Gukomanga ni kudodora. Amen. Adodora ku muryango, umwigeme yitwa Rode araza aritegereza, kubw'umunezero biramunanira kugurura, kuko nabyo ntiyabibona neza nawe nyine, kuko icyo yasengera basenga batagira ukwizera kwinshi, cyangwa basenga batibaza ko bishobora kuba. Ijambo ngomba ko tuvugana uno munsi, ngomba nakubwire ni senga wizeye ko biba nk'uko wabisengeye. Kandi biza hari igihe usenga bikaza kuboneka haheze imyaka, ariko ubu ugomba ko dusenga ugipfukamye, ukugura amaso ukabona inyishu yawe imbere yawe. Barimo barasenga kuko bibaza ko ari ibintu bizoba mu myaka izoza, ariko Imana nayo ariko irategura ko biba muri uwo mwanya bariko barasenga. Bakiyugaranye muri icyo cyumba barimo basengeramo, Petero araza aradodora. Umwigeme Rode agiye kuraba udodora, kumva babanje guca banyegera, tubava badufatanya tutumaga kigeme koko ntibashobora kukamenya kuko icyo gihe bariko barabafunga bamerera nabi. Abonye ari Petero kubw'ubunezero mwinshi ntiyugurura, ataraza ariko ati haki ya Mungu ni Petero. Ni Petero, nakwambia ni Petero. Mbona Seresani, mwumva abigisha bamubwiye ngo iki? Urasaba. Nukuvuga ko nabo bariko barapfukama basenga ntibabona ko bishoboka. Hari ibintu usengera nawe ugaheba ukareka gusenga ugatwenga. Koga mbenge ndiko ndasengera kwe birashoboka. Nawe Mutamakazi atagira amenyo yarasenze, Imana imugarukanira amenyo. Muramuzi Sara, igihe amarayika bamubwiye ko umwaka uzazoba afise umwana afite imyaka 89 yaciye atwenga. Hari ibintu usengera nawe ubwawe atangura gusenga, ugeze hagati ukavuga ati kameme nawe ngibi byose birashoboka. Trimestre ya mbere ufise esheke 8, trimestre ya kabiri ufise esheke 8, aho hose utahanye 40%. Umva byoshoboka ko muri trimestre ya gatatu ushobora kuramo ayo mayesheke kandi ukarengana. Hari igihe upfuka muri kurasenga ukibwira ko bidashoboka, ariko uno munsi je kubwira ko ugipfukama inyishu yawe iraje.
Sara cyangwa wabonye umumarayika wiwe. Icyo gihe abamarayika baraboneka cyane. Amen. Cyangwa wabonye umumarayika wiwe. Abantu rero dusenga Imana nk'ibinanga, nk'ibwirizwa, nk'itegeko, mugabo ntabwo twizera neza kuwo dusenga ashoboye kandi ashoboye no kubikora bitarinze no kurengana umwanya. Kandi buriya amasengesho Imana ikunda amasengesho yo kwizera. Kandi ugize gukekeranya uba wononye ya masengesho yawe. Ati Mana ubishoboye, Mana sinzi ko bishoboka Mana. Ayo masengesho agenda mu gukekeranya, ariko Imana igomba kugira amasengesho ari determine kandi wizeye neza ko ibyo uriko urasengera ko biza kuba. Amen. Reka dusome igitabo cya Yakobo igice cya mbere na 59 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko asabe yizeye, ataco akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwarwa n'umuyaga usimbaguritwa. Bwana sade sana. Hariho batari bwahabone. Ni page ya 259 igice cya mbere ku murongo wa 6. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 6. Turasubiramo ko hariho batari bwahabone. Ariko asabe yizeye, ataco akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwarwa n'umuyaga usimbaguritwa. Bwana sesa. Anje nibuka kandi Petero umunsi umwe abonye Yesu ariko araza ku mazi. Ubu nibwo abantu tumenyeye ko baza mu ibarabara, ariko inzira ya Yesu mu kuza kukwishura si ngombwa ko aca muri ya nzira abantu bacamo. Amen. Amen. Wamenyeye ko kugira ngo Yesu yishure ari igihe usenga ukaba wibaza ati ndiko ndasenga bava nsanga umuntu ariko aradodora ku muryango avuga ati naka ati ni wewe ngo reka ndagwa amahera. Ukiyumvira ugapanga inyishu z'ingene zishobora kuza, ariko inyishu ingene uzipanga suko zitegereza kuza. Yesu nta nzira nimwe atocamo. Amen. Bapetero bari mu bwato baza babona Yesu ariko atembera ku kiyaga. Petero rero yari umuntu akunda kubaza ibibazo cyane. Iyo aba ari umwigisha yari kuhava azatangura kubaza imbere y'uko yigisha. Maze atamagara Yesu ati mbwira nimba ari wowe mpamagara nze. Yesu aramuhamagara. Petero arizera aragendera ku kiyaga. Mugabo mwaravye hasi, sinzi ko yabonye za barene, sinzi ko yabonye isangana cyangwa yibye ati aha mbava ngorokerayo. Ubwo nyine ataranyerera atamera nk'ugomba kugwayo. Yesu aramufata ukuboko. Bwana sade sana. Ni kuvuga ko umuntu akekeranya aba ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga. Imana rero igomba ko isengesho ryawe rigira kwizera, kuko inyishu irahari. Haleluya. Amen. Kutizera bimeze nk'inyishu iba yaje maze ukazibira ku muryango ntinjye. Bajya bigisha ntabwo bagize kwizera ngo bugurure umuryango inyishu yabo ariwe Petero ngo yinjire. Tunaelewana? Ndiko mvuga ukebwe ngo itaho. Amen. Wasenze watakambiye Imana ariko inyishu yawe yasekuza, kumbe yaje isigara ku muryango. Watumye Roda yagiye kuraba, yakubwiye ati ni byavure inyishu irahari, ngo nabo bazizeye wagumye ku mavi uhamagara ati mana nyishura, ariko Imana yakwishuye kera byanze ko ugurura bivanye n'iki no kutizera. Isengesho ryawe rigomba kuba isengesho rifite ukwizera. Amen. 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 Hari igihe ugera mu ngorane ugasenga gusa kubera bavuze ngusenge. Mubabane jana manuze kuvuga ku isengesho ryo gufungura. Ni gake risengwa no kwizera. Urisenga ufise ibwirizwa gusa rya padiri cyangwa rya pasitori cyangwa rya
hari igihe hari abakubita izi, hari n'abandi bavuga ati mami mu izina rya Yesu kuregeranya kunyu mu izina rya Yesu amen. Cyangwa gukora ikijisho utazanye amazi yo kunywa Yesu ni gake usenga nukwizera ko nubwo hoba harimo isumu itegerezwa gupfa, niba harimo abadayimoni ategerezwa guhera, kandi ugira ukwizera kuri kushima Imana yabitanze nayo itegerezwa kwakira amashimwe avuye mu kanwa kawe. Uri kusenga mu gatondo usaba ko Imana iguha ibifungurwa, usenga iminota 20, ariko bironse ushima amasegonde 3. Wongo kweli? Isengesho rero rigomba kuba isengesho ry'ibwina mu mutima, kandi rifite ukwizera kudasanzwe kw'ibyo usengeye biza kuba. Nabagiye inkuru y'umuntu yavuze ngo nashobora gukangamira amadayimoni 2. Abwiye dayimoni ati toka, aba yizeye ko yahavuye. Mugabo impamvu idayimoni ziguma mu bantu rimwe na rimwe nukuvuga toka, wasuri kuvuga ati toka igatoka hariya kaza hahandi. Rero ugize nombre pere ugasanga ikiguma hahandi, ukibaza ko nuzenya bitakunze, kumbe waharuye nabi. Ubundi bwategeza avuga ati we dayimoni toka, ikitoka ikagenda kubera ubyizeye. Mwakwa utizeye uravuga cyane toka 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 toka, ibyo ikagenda utariza guharuka ugasanga ituru ya nyuma. Bisaba rero ko mu gusenga usenga ufise ukwizera ko Imana wasenze yumvise, maze ukwizera kwawe isengesho ryawe ririshurwa. Mugabo ukwizera kwawe ni amaboko yo kwakira ibyo wasengeye, kandi ukwizera kwawe ni urufunguzo rwugurura wa muryango wa ya nyishu yawe kugira ngo ishike. Ababigishwa barasenze ko mugabo kwizera kwabo kwabaye guke. Inyishu yarabonetse, mugabo kugurura umuryango byari byanse. Byanse kubera ukwizera kwabaye guto. Amen. Imana rero ikeneye umuntu ari determine kandi afise ukwizera. Turavye abantu Imana yagikorana nabo, yagikorana n'abantu bari determine, bemera kandi akemera n'ubwo urupfu, akizera ko afise Imana nzima. Uravye Samuel, igihe Imana yamuhamagara, yamuhamagaye igihe Eli yarasamara cyane, abana biwe bagakora ibyaha, bakaja ku gicaniro bakorora ibintu byose. Imana ikitegura akana kitwa Samuel. Igihe Imana yagategura naho, yagateguye ku mumama yitwa Hana. Umumama yitwa Hana atigeze abyara, yamarira Imana mwizize umwana. Imana nayo buriya hari igihe itende amasengesho yawe kugira ngo izoguhe ikintu cy'ikimazi gikomeye cyane. Muribuka umunsi nababwiye ko uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Hana yarasenga, Penina yarafise abana benshi, ariko hari n'umwana n'umwe wa Penina yavugangwa Bwana. Ariko Hana yabyaye ako kana k'agahungu kamwe ka Samueli, n'ubu turacyakavuga. Amen. Amen. Uwitwa Samuel acanyirika ati njyewe. Bwana Yesu. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko tusuye kuri Ana yasenze afise kwizera, kandi uko kwizera kwamutumye ashika ku kintu gikomeye kubera yihanganye kandi ararindira. Amen. Maze umuryango uruguruka, Samuel aravuka kugira ngo azoze kuba umuvugishwa w'amahanga, kandi avugishwe mu gihe cyari kigoye kandi kidasanzwe. Amen. Imana yagiye Aburahamu ko urubyaro rwiwe ruzotwagwa ari nyagano mu kindi gihugu, bazoba mu kindi gihugu, kandi arapresiza neza ko ari muri Misiri. Amen. Aburahamu abyara Isaka abyara Yakobo abyara abana 12, nibo bavuye baja muri Egiputa. Baragira ingorane imyaka 400. Mugabo icyo gihe cyose Imana yari izi ko irategura uzoba yitwa Mose.
uri kuranyumva? Kandi Mose yategerezwa kuvuka nubwo bari bafashe ingingo yo kwica abana bose bato bato. Mose ntiyategerezwa gupfa kuko hari icyo Imana yamugomba ko mu buzima bwiwe. Ubwo ndazi ko ufise ubwoba bw'ibiko biraba cyangwa ibyo wiyumvira cyane, Imana igufise ko umugambi nubwo byogenda gute wowe uzosigara. Hari abatavyemera Jesus sigara nawe uravyizeye? Bwana sanesa nabo bose bazoja mu vyaha jewe, nubwo bose bazotukana jewe, nabo bose bazosambana jewe, kuko hari icyo Imana yavuze ku bugingo bwanjye, kuko hari icyo Imana yavuze. Reka uvuge izina ryawe n'ubw'igihugu, kuko hari icyo Imana yavuze kuri Jackson. Uracyagiye ku izina ryawe cyangwa ndari kwirutsa? Haleluya. Mose yagomba kuvuka nubwo hategereza kuba imifundi imeze gute, nubwo bari kugira ibyo bagira byose, Mose yategerezwa kuvuka kandi yategerezwa gukiza burya bwoko, kuko niwe Imana yari yateguye. Imana itegura umuntu kandi ikamutegura kuva akiri mu nda ya mama wiwe, mbere atarazabona urusoro nk'uko Imana yabwiye Yeremiya. Amen. Rero ntutinye, ntugire ubwoba, ntukangwe n'ibyo ubona n'amaso, ibyo birahera kandi ubuzima bwawe burabandana. Je nitwa Nkeshimana, sinzi ko mugizi bisigura. Wowe witwa nde? Wewe na ari Nkeshimana, hari n'uwitwa Nzeyimana. Fata iryo zina ufise, iryo zina urihagarareko. Amen. Ndibaza nta muntu yitwa Taro muri twebwe. Hari Mateso arimo utumurihindura. Haleluya. Hari icyo Imana igambiriye mu bugingo bwawe. Nuguti amen. Niyo mpamvu ugomba gusenga ufise n'ukwizera kugira ngo bya nyishu yawe nishika ihabe icyo yinjira. Amen. Wewe ni wapfuye kuba cyane ni wabayeho kugihamana. Niyo mpamvu ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana. Reka mwere, hari igihe biba mu buzima sinzi umutwaro wawe, ukaba mu buzima bwo gupanga kandi ugapanga inzu mbi utashaka, ukaguma mu isengesho uvuga ngo Mana mama yampanga inzu nini, ariko ngomba kwindura iryo sengesho kuko urakomeye. Vuga ati Mana mama yera nubaka inzu yanjye nini. Ibi Imana birasiga ubwenge. Wewe ugira ukwizera, amasengesho yawe y'ukwizera arashoboye gukora ibintu bikomeye cyane. Ntabwo birakomera kubera usenga gusa, kandi nyinshi usanga ku muryango uzuzuye cy'ubuzima. Nk'uko kugura umuryango usanga amatoni n'amatoni y'ibishu kugeza aho buri ngene ubitwara. Naragiye inkuru y'umuntu umwe yeretse mu ijuru, ageraho asanga ama etagere, asangaho n'ibintu biri mu ambalaje kado n'amazina, asanga handi hantu ku ma etagere hagaragara. Acabaza umumarayika aramutwaye ati mbega ibi ni biki? Umaca avuga ati nyamarayika acamwishura ati urabona izi ambalaje kado usanga zanditseko kandi ziri ngaha niz'abantu bamwe baracyari mu isi n'abandi baravuyeyo batigeze basaba ivyabo, batigeze baronka imigisha yabo. Baraje mu ijuru mugabo baje ari bokoboko ya migisha yabo batayibuse. Konseresa ati aba nabo ubona amayetajeri asigara agaragara, aba n'abatahuye ibanga ryo gusaba imigisha yabo kandi barayironka. Bamwe baraje n'abandi baracyari mu isi n'abanyamugisha, babayeho mu mugisha kubera bamaze gutahura ibanga ryo gusaba umugisha wabo. Amen. Ngomba kuba muri abo bantu bamenya gusaba umugisha wabo kandi mwiza. Imana ikeneye gukorana n'umuntu afise umutima utahugumba, umutima udatekeranya, umutima utameze nk'umupfunda, wakira inyishu kandi ukawugurura umuryango ukinjira. Hari igihe
usenga ufise ukwizera guke ukavuga ati Mana n'ukuri niba byoshoboka, Mana n'ukuri niba, ugacuga ati sinzi ko biragushikira ugwaye ugasenga uti Mana n'ukuri amen amen, ubucinja kwa muganga rero birashika oya nimikabusha nuko birashika cyangwa umuntu uri kuramusengera ukamusengera akucuga ati amen cyangwa uri kucugenda no kwa muganga bakuvure. Sasa songea cha kuomba wamutakarije umwanya, sinzi ko munaho murantaho wamutakarije umwanya cyangwa zaumba mugengo rumba ugasenga ati rero wavuze ko hari umupfumu yari yagwayaga agati ati ukigerageza ugakoreshe urabe ugakoreshe za kondisiyo yakubwira ntikanyagirwe wamutakarije umwanya baroza neza ariko usenga wizera amen urabwira iyo ngorane cyangwa iyo ngorane ati umuvemu kandi ukacumubwira ati yakuvuyemo byahise yabihize cyane niba rero wisengeye usenga ufise ukwizera. Ukwizera ntimurakumva uko ari ukwizera ni cya kintu cyatumye Petero agendera hejuru y'ikiyaga. Gukekeranya ni cya kindi Petero yaravye hasi aragira ubwoba acagwamo. Muravyumva? Nuzosubire gusenga ufise ubukekeranya cyangwa ugasenga ikabisanzwe ati Mana mfasha n'ukuri Mana bacha ndonke bisi n'ukuri ndabona mabisi no musi yabuze Mana amen. Wagera mu nzu utarashika n'ukuri ya bisi wahura na taxi bero ati njana no musi nta mabisi ahari wabatakaje umwanya wamaze kugira Imana ati Mana ndakeneye ko nshika kuri ya bisi nkasangaho bisi. Sasa wira taxi bero cyangwa moto mu nzira utarashika no kuri ya bisi urabe ko wayibuze ukatufata moto. Genda senga ufise ukwizera kw'ivyo usengeye uza kubiroha. Umusore umwe yasanze ndiko ndagisha seminari muri eglise kanaka ejo ava menga mu Kanyosha nanjye iyo eglise nako ngorera mu yari mu Kamenge hari muri Fikabu Kamenge nanjye seminari y'Ugwaruka. Amanyamusore araza arambwira ati nukuri ndago ati gisa umufiance yambye n'abamara imyaka ingana n'amari 10 ati sindigera ndonka amahera yo kugira mariage n'akazi singira none muya byabaye kuyiwabo n'umugore mukobwa nawe yambye kwameye barangira byinshi cyane ndatwenga ndabwiye none warateguye date ya mariage umva noitegura gute imyaka 10 iraheza ni leo reka ndakwereke kadupanga umunsi wa mariage ngurumva ngo namahera n'akazi reka wowe dupange date ya mariage turapanga dupange date ya dote turapanga ambya n'umurumva rero ngo ndutabigenze gute ni mariage izoba kuri uyu munsi ngo ni izoba wewe ni kuri kwiyumvira mu buzima bwawe ubwenge bwawe Imana wayishize inyuma ariko Imana ikeneye abantu bari determine mu buzima. Amen amen. Yarapanze date ya mariage sinagiye kuri mariage numvise gusa telefone ati bana ati mariage yabaye kandi yabaye nziza kataraboneka ati kuri eglise watu nije nabaye wa mbere ngize mariage nziza kurusha izindi zose yafeka muri Panecote. Bwana siwe sana urashobora kuburinga ufise fiancé y'imyaka 5-6 ngo wabuze amahera n'abantu bayakora amahera katasi za rangi we panga itariki ube determine. Amen. Ubwire Imana ati jewe nzakugira mariage itariki 21 z'ukwindwi biraheze je ndategura komite nkategura byose ibyo nariye gukora ndabikora mu Imana igakora ijyaje. Amen amen amen. Murazi kumbanwe abajene barabizi nagize kubashinga intare mariage yanjye. Amen amen amen. Imana yabwiye abantu bari hanze atari no muri Afrika bari masengesho ati ndafise umukozi wanje Bujumbura murungikira amahera ngano unacheza wewe tumisha Mungu wapa kupanga itariki gusa bimana nini na muzina nyini Imana. Amen. Usiku imbere y'Imana
akantu kamuremure ariya gakubura katazwi kari hirya. Ubwabo jewe nzi ko imbere y'Imana ndi umuntu nicara ku ntebe turi mu nama nkicara nanjye nkatanga icyiyumviro. Haleluya. Turi mu nama nkavuga ati je mariage yanje turatanga programme y'ukwezi kuza, mariage yanje izoba ivyanje bizoba programme zanje, uravuga bikaba. Yes, kuko Imana ngabivuga ati ukekeranya bameze nk'umufunga. Amen. Sinzi ko munyumva ndiko ndavuga kwizera, ndiko ndavuga kwizera ntimushobora kukumva cyane. Ariko usoma mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere ngo kunya kutabibona niko kubitemeza ko biza kuba. Ni demonstration y'ikintu utarabona, utagira teze na hypothèse ngo ukademontre. Haleluya. Hari umupapa umwe yadushingiye intahe muri Faraja Group, yari umunyarwanda kandi yari mu Rwanda. Imana imubwira ati umunsi wa mariage ni umunsi kanaka, ntiyagira n'umufiance. Ikimubwira ati genda kuri lise kanaka y'ubuganga hari mu Rwanda, uraza kubona umukobwa usanga namubwiye ni uzotwara. Ati genda wicare musi y'igiti. Atagenda muri recreation ajya musi y'igiti. Nyamukobwa nawe acaraza ati ni wewe? Ati nawe ni wewe? Njyewe. Haleluya. Na dote yagira avuye wa munyeshuri amubaza ati ubahe, hama bya mariage bipanze kunuku barapanga mariage baraheza. Wa munyeshuri abesuye muri shuri, wa musore agiye atatora amahera y'amarundi, kuko ategeza kujya kukwa mu Barundi, atatora amahera y'amarundi ategeza gutanga kw'inkwano. Kandi Imana yakoze kuri ujya musore kujya, si ngombwa ko nawe ikora kujya. Wizokora mu yindi nzira wizeye. Kuno munsi umuntu yambwiye ngo yaramaze iminsi Beni, imyaka Beni agwaye tifoide yakize. No, Imana ari igihe tuza kuryoherwa nka Dimanche, ukaryoherwa bakwita akazi kawe wabona barazi kubuvuza abasha n'abakobwa bakaririmba karibobuza tukaryoherwa, ukumva umenga bigaruke ngaho ataha ukumva ko biryohewe, uryohewe gusa biryoshye bigaruke ngaho. Oya, Imana yawe uzi ikuzi muzinanye mufitanye imigenderanire, icyo umubwiye ntiyobura kugikora. Amen. Ngo musabe muzohabwa. Amen. Nayo miyongo yindi yose yindi twagiye dusoma yindi ya Zaburi senkani kuri Kenze na yindi nimaguma muri jewe muri Yohana, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba kizobabera. Nimo kushobora guhagarara ukavuga ati wamvura we ndashaka kugwa handi hose kiretse aho je ndiko ndaca. Byarabaye mama wanje byaramubaye ko yaragiye kwigisha hari imyaka 60 ko umukozi w'Imana, hama aciye kuri barabara bita Avenue de la Mort, avuye mu Nyakabiga hari biti biki hari shamba, maze ivurira. Imvura iguye yarafite ibitabo agiye kwigisha ku ijambo ry'Imana ku ntangwa. Cyangwa ati Imana n'ibitabo byaba binyagirwa ndabigenze gute? Ciraho mu mvuri. Imana ishiraho mu mvuri. Abantu banyagirwa bagahagarara bakarabatera imurozi. Nanima narimwe rimugwa ko ariko ragenda ndogo kwa raha zake. Haleluya. Haleluya. Bibana n'ingene muzina nyirima. Amen. Hari igihe usenga amasengesho yo kurira ukarira Imana ikarindira icyo uvuze ikakira. Ariko uravuga bivanye n'ingene muzinanye. Amen. Je n'uyu mupapa turazinanye, ingene twoyaga siko twoyaga n'ujya mupapa tutazinanye. Kongo kweli. Namukeneye ko ikintu nya mupapa niho handi nzanigisha. N'abantu bacarigisha kabanza ngwe na nk'uko arakaraba. Kubera mutazinanye cyane. Kandi mubwiye n'ubuzi ko ava bikora n'ubwo abishoboye. Kongo kweli. Ariko muzinanye
uziranye uzi neza ko abishoboye, uba uzi ko aza kubikubwirira. Amen, amen. Uzi ko yatetse imboga, urashobora kwarika ata mboga ufise, ukabuza iti ndaza kuzizana kwa naka. Uko niko kwizera. Amen. Ubu mwizeye naka ko watwara isahani atangora. Urazi ubuzima bw'ubu ko hari umuntu yarika atagira ubufu, atagira n'imboga, agatuma umwana ati ngira kwa mama fulani mubwira ati twatetse ibyo umwana adakunda, nimba ufise agasose umuhe, imboga zikaba zibonetse. Agaca atuma ati genda umbari mubwira ati ubugari burashaye akuhe, ukazana ubwera, ubwirabura, kambaranga, ukagenda utora hirya no hino kugeza aho ukwiza byaba byabaye hari mu gisagara ntibikawushe. Haleluya, haleluya. Wabura ya bisi ukigisha nk'uko umenga bagomba kugira na siporo umunsi baca wambara utuzupresi ukazuragenda bakubaza ko ugiye n'amaguru no munsi ati nagomba kugorora imitsi, kumbe rikosa za bisi nanibiba barasadesa. Rero mugiye uziranye n'Imana yawe bivana n'ingene muzinanye, uramubwira ati papa uno munsi ngomba kuja muri taxi. Wabuza ya bisi ukavuga ati ngiri kugendera muri taxi. Udakekeranya biraba, kuko nimba Imana ivuga ukuri, nimba ijambo ry'Imana rivuga ukuri biraba. Amen. Ingorane nuko tugira amasengesho atagira kwizera, biraba bikanka ko tugura umuryango ntacagiye Petero yafungurwa, maze abigisha bikabananira kugura umuryango kandi Petero yahashitse. Eka na Petero yagize ubwoba, ahashitse batangiye Petero cyangwa marayika acavuga ngo aramama nibabyumve hanze ko nakaci. Hari Imana ikora ibintu biratahuka. Narabwiye wa mwigeme yagize mariage, Imana yambwiye itariki za mariage atararonka fiance, kugeza uwo munsi ugera, kugeza hasigara amasaha ya mariage, kugeza hasigara iminota 20 agere mariage, ngo yaragize mariage kuri uwo munsi usanzwe. Muravyibukiye umuntu. Rero Imana ingere turiko turayisenga nk'uko umengana umuntu asanzwe ashoboye biki, nk'uko umengana kwikura umwuga. Hariyo amayiglize basenga isengesho ryanditse, maramutse ntuzenya biranditse birazwi, uri kurikura ntacyo urumva nuko barasadesana. Ariko usenge mu majambo yawe muzinanyemo na wa wundi, kandi si ngombwa kuyibongoza. Ushatse uyibongoza cyangwa ureke cyangwa ujyame cyangwa bivana, ugiranire ibigenderanire myiza na wa wundi urasenga. Amen. Kandi usenge ufise kwizera, kuko amasengesho yacu abizeye cyangwa abagororotsi arashika n'inyishikazi, ariko imiryango yo kwibura cyangwa amaboko yo kwakira ni kwa kwizera. Amen. Usenge ufise kwizera. Haleluya. Hari cyananiranye mu buzima, senga ufise kwizera. Hari umutwaro ufise kuremereye, senga ufise kwizera. Nacyo kimeze gute? Hari umuntu kenshi yamari ngaha muramuzi, yadushinga intaye n'umupastori, yadushinga intaye yiwe sinobura kuyivuga, agendera muri RAV4. Yadushinga intaye ko ubuzima bwe yigeze kuba afise ibutura rimwe, nta n'ishati, ibutura rimwe. Abavyeyi kandi baza muracavyibuka. Umunsi umwe iryo butura rirashe, yari yavuye kuvoma rirarobana, hama carishira hejuru y'iziko ngo ryume, rica rigwayo rirashe. Raba rero uriko arabikubwira agendera muri wagera mu nzu yiwe yakomeye. Uyo muntu Yesu arashobora gukura umuntu ngaho. Babayeho batagira isahani yo kurya, bararonka isafuriya batekeramo, mugabo bakabura isahani yo kuriramo, yarimba akanogo bagashiramo umutoto, indya zasha bakasesa ngaho muri uwo mutoto,
hama bakamuguteka izindi n'abari ubugari nabo bagaca bacumba rero bagaca bashira ngaho bakarira ngaho. Nibwo buzima yabayeho. Yarigeze kubaho atagira haba aba hejuru y'igiti. Uriko wumva mugabo Imana yashoboye kumukura ngaho imushira kuri rafukata. Sinzi kuko uravyumva. Ukwizera rero kuratandukanye n'ibindi bintu uzi bibaho kwisi. Ukwizera kumeze nk'ubusazi mu mutwe. Sawa. Petero yagize ukwizera arakurikira Yesu ku kiyaga. Ariko amaze guhonyera n'ubusazi gufata uba mu bwato ujya guhonyera ku kiyaga umengana umuntu atameze neza mu mutwe. Ariko amaze kuraba atagira kenge rero kenshi hasi no avangwa ngaha abarakeke n'iki. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngomba ko amasengesho yawe aho amasengesho y'ukwizera. Hari amasengesho dusenga y'ubwoba, ntusebashe ku mutwe ariyumva ati ibintu bibaho. Nta distance imodoka arabona kumenga igomba ihonyore n'ikirato cyane n'indi modoka kinga n'imoto ikizamo hagati. Nari namanitse amaboko nidapfuye ndiko nisanga ndi mu ijuru imoto irarengana yaciye. Ivyo Imana ikora n'ibitangaza nacyo itogukorera. Sema amen. Tangura amasengesho yawe rero y'ukwizera. Amen. Hari umutwaro wumva ukunaniye ukomeye cyane, haguruka tusengere kandi ugire ukwizera. Amen. Yesu arashoboye kandi unatekera n'iki. Amen. Nimba byari ibintu ari nk'ibintu usanga bisaba guca kugaragaza neza ko byabaye, tuvuge cyane cyane kurwaye ariye n'ikintu kanaka gacadaho, ndagusengere kandi ugire ukwizera kandi saa sita ucugiye mukiki urabikutaho. Onosedete irashobora ari imitwaro ibiri, irashobora ari itatu cyangwa ine, naho nyine Yesu arashoboye. Amen. Mugabo usenge niki? Ukwizera. Gusenga nivyo inyishu yaboneka, mugabo kwizera niko kwakira ya nyishu yawe. Amen. Reka twinjire mu masengesho. Mwami Yesu gira neza kandi turagushimiye kubw'ijambo yawe, ijambo rizima, ijambo ridusubizamo intege. Amasengesho yacu twayasenze nk'abariko barajya recitation no kumenya ntabibyina mu mutima, ariko ubu turaje Mana tugomba ko amasengesho yacu akugeraho kandi inyishu ziboneke. Abana bawe barafashe decision yo kuba determine no kwizera, bemeye kwizera mu masengesho yawe. Ndakweretse umutwaro wa buri muntu wese ari hano. Hari ufise umutwaro umwe, hari abafise imitwaro ibiri, hari abafise imitwaro itatu n'iyindi. Nami Yesu ndagomba ko ugira icyo ukoza kuri uwo musi. Izina rya Yesu ndashaka ko ubugombe bwawe buba ku bana bawe. N'izina rya Yesu ndazi ko ushoboye kandi kubikoze mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Mugihagaze hari umuntu agomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ashira ukuboko hejuru. Umuntu avuga ati njye ngomba kwakira Yesu. Umuntu avuga ati njye ngomba kwakira Yesu. Ashimwe cyane. Mikono kwa Yesu. Arabonetse. Arabonetse. Nta wundi. Hari undi. Yesu agwezagiye cyane. Hari undi nawe agomba kumwakira Yesu. Hari undi agomba kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mubahinzira abo baze ngaho imbere, mwigore mushike ngaho imbere, abandi murashaka kwicara. N'undi agomba kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, yigora ashike ngaho imbere.
uyu n'umunsi udasanzwe kuri mwebwe mu buzima bwanyu, n'umunsi mutazopfa mwibagiye mu buzima bwanyu mu minsi yose mwigeze kubaho. Reka dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse. Ndagushimiye kugabire data wafashe ingingo nziza, niyo decision ya mbere mu buzima. Papa, ndagomba kubaharira ibyaha byabo byose bagendeyemo, ubaharire utabaharuriye. Amaraso yawe Yesu abeze baba mu giharuro cy'abatsindwa n'urubanza, cyangwa no mu gitabo cy'abatsindwa n'urubanza, ariko bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nizeye ko bikoze mu izina ryawe ngera Yesu, amen. Enda mwicare hama muraza kubona n'abakozi b'Imana. Amen.